Wagwan, 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 wagwan. Bless the people out there. Mambo vipi, 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 mambo vipi. What's popping on, ladies and gentlemen? Good morning, good afternoon, good evening, kitokana na mahali ambapo unatufuata ukiwepo. Kama kawaida huko musanzwe mubizi nko musanzwe bimenyereye je banyita Jefferson Badwick 8 horse cyangwa bakanyita gusa bikwiye inyuma ya cacuma behind it nyite N G M dukore nkunde ndagwikaze mu kiganiro Akiwacu music cyo kuri uno munsi aho ngiye kukubwira bimwe mu vyagiye bivugwa muri Burundian music industry. Welcome, karibu sana. Yes, nuko Muri Akiwacu music kuri uno munsi turahera neza na neza ku makuru karavugwa hariya Muri Wema Entertainment. Abona yuko ari abasore babiri, ndavuga umuririmbyi Lino G ndetse n'umumenyesha makuru azwi ku izina rya Landry Promota, novuga yuko ari we yarasanzwe usirikira Wema Entertainment ngaha mu Burundi. Ubona yuko abasore babiri bamaze kuba basezererwa muri uwo muryango wa Wema Entertainment. Mu Rwandiko Wema Entertainment basohoye baravuze bati umuririmbyi Lino G twahora dufasha yari under management yacu ndetse na Landry Promota yahora serukira Wema Entertainment ngaha mu Burundi, tugiye kuba duhagarika gukorana nabo, tugiye gutangura gukorana n'abakora music ya gospel bonyene. Bisigura ngo kugeza kuri uno munota nino saha muri Wema Entertainment hasigayemwe umuririmbyi kazi umwe wenyene, ubona usundi n'umuririmbyi kazi azi ku izina rya Alvella Muhimbare. Ubona yuko ari Wema Entertainment bagiye gukorana n'abasanzwe bakora gospel bonyene gusa. Turashobora kwibaza tuti maybe peut-être muri Wema Entertainment bagiye kuzana abandi baririmbyi basanze bakora gospel music apari ya Alvella Muhimbare bazogenda baba managed canke bafashwa na Wema Entertainment. Ubona yuko ushobora kwibaza uti rero Wema Entertainment yakoresheje Lino G canke yakoresheje Lino G na Landry Promota kugira ngo iyo Wema Entertainment ibanze ivugwe, ibanze imenyekane hirya no hino, ibanze isanzare mu gihugu haba ngahi Bujumbura ndetse no mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi mu gihugu hagati. Ubona yuko rero Wema Entertainment ari umuryango warutanguye kuba ugenda umenyekana hirya neno iyo nino kubwa Lino G ndetse na Landry Promota ndetse nabandi baririmbyi batandukanye bigeze ko bawurimo, aho ndavuga nk'aba Kid Ngabihano ndetse nabandi. Ubona yuko Wema Entertainment rero yahisemo gukorana n'abakora gospel bonyene. Mbega ikibazo ushobora kwibaza, Landry Promota na Lino G bazoguma bari kumwe? Landry Promota ni wagiye kuzuba manager wa Lino G, bigiye kugenda gute? Bagiye kuzotandukana? Wait and see ko bizogenda bigenda. Update zose ningaha kuri Akiwacu magazine mu kiganiro Akiwacu music, ku nkuru tugenda tubandikira ndetse n'ama video tugenda tubatunganiriza. Of course tukiri muri Wema Entertainment ni Alvella Muhimbare rero ubona yuko yasohoye indirimbo, yasohoye gukwa gishasha, nigukwa gifisa amasanamu ameze neza, amasanamu akeye kabisa. Ni indirimbo yise ku rutare, ni indirimbo yise ku rutare. Arono nimba wamaze kuyibona canke kuyumviriza, ja muri YouTube maze ushobore kuyiraba, uyivibinge, uyiryoherererwe maze uyisupportinge kam kawaida. Ubona yuko ari na Alvella nyene Muhimbare ari umwe mu bigeme basanzwe bakora umuziki ngaha muri plus 257 batangwe kugenda bagira ibiharuro byiza ku mbuga ngurukana bumenyi zisanzwe zidandaza umuziki muri rusange. Iyo ndirimbo rero ni indirimbo yise ku rutare, genda ubirabe maze uyiryoherererwe, uyivibratinge maze uyisangiza abandi bashobore kuyibona. Yes, nuko aho reka ravuga muri Wema Entertainment nashobora kwanda gutegurira kuri uno munsi. Reka nkurikiza amakuru yanje avuga kuri neza na neza kwa Natasha Lanamba la Bamba la Boss. Ni Natasha ubona yuko inyuma yo kuva mu gihugu cy'Ubutaliyano yo yarari, ubona yuko mu minsi heze muri nodwe turangije Natasha Lanamba yavuye mu Butaliyano maze arashika ngaha mu Burundi. Ubona yuko ari neza na neza hari yasanzwe yibera hariya kuri Hotel Club Direct Tanganyika. Ubona yuko ni Natasha rero agiye gusubira gufata indege rutema ikirere imwerekeze i Kampala muri Uganda. Habona yuko afise evenement, afise show agiye kuzotanga hariya maze ibintu bikagenda bigenda fresh sana. Ni Natasha Lanamba yashoboye gutumirwa neza na neza na Nomad Bar. Ubona yuko bafise amashow bagenda bategura amashow atandukanye. Ni Natasha rero ubona yuko igiye kugaragara muri iyo evenement itsanzwe itegurwa na Nomad Bar. Ubona yuko ari evenement izoba yitwa Black Bottle Wednesday. Ubona yuko neza na neza ari evenement isanzwe kuba hari gusanga abantu bayitabiriye ari benshi bakaryoherwa hariya Kampala Uganda. Yes, nuko Natasha Lanamba ndetse nabandi rero bazoba bari neza na neza hari anye muri Nomad Bar maze bariko baratanga umunezero ku barundi basanzwe baba hariya ndetse n'abanya Uganda basanzwe baba hariya ku muziki mwiza cyane gose. By the way, Natasha Lanamba aherutse gusohora indirimbo, ni indirimbo yise Bon Appetit. Wayibonye gute? Wayumvise gute?
tubwire muri commentaire. Of course reka dukomereza amakuru yacu neza na neza kuri Bizindavye Emery canke Emery San Emery Zuba, aho bona yuko abenshi mu basanzwe bakurikirana music industry ya +257 bagenda bavuga bati uyu mugabo Emery San aratuveteza, uyu mugabo Emery San aratunyoteza mu gukora igikorwa hahira igihe kinini kugira ngo ashobore kuduha indirimbo. Bona yuko Emery San ari umuririmbyi asanzwe, ari umuririmbyi yubaka umubiri cyane gose, nta munsi numwe wijana atagaragaye ari muri gym. Abenshi bakagenda bavuga bati uyu muririmbyi none yahindutse wa gym, indirimbo akora bigiye kugenda gute, aha mwanya munini ya gym kurusha umwanya ha music yiwe. Emery San bizogenda gutyo nyene, bizobandanya gutyo nyene, aha umwanya muremure gym kurusha waha umuziki. Yarabyumvise aravuga ati wait and see, ni murindire Emery San agiye kuzosohora indirimbo. Ni indirimbo izo imeze neza cyane gose, je maze kuyumva, ni indirimbo iryoheye ugutwi cyane gose kandi ifite n'amasanamu ameze neza. Amasanamu yakozwe n'ubusanzwe ari bitumwa ko mu gukora amasanamu hakugiyo nino, ubona yuko neza na neza azwi izina rya John Lar. Of course ni indirimbo izoba yitwa abayeho gute, indirimbo izoba yitwa abayeho gute, ariko ubu tuvugana yamaze kubigera kuri platforms zisanzwe zidandaza umuziki muri rusangi, abavuga nka za iTunes ndetse na hand. Bona yuko Emery San akubarira ati igenekezo rya 29 ukwezi kwa mbere mu turimo 2025 neza na neza iyo ndirimbo izo bimaze kuja ku rubuga rwa YouTube n'amasanamu yayo. Of course get ready and take position, Emery San is dropping something new guys. Reka dukomereza amakuru yacu neza na neza kumwigeme azwi ku izina rya Ines Hagel. Ni Ines Hagel tuzi nk'umuririmbyikazi azi kuririmba cyane gose, afise vocal cords vibrating neza cyane gose, ubona yuko ari umuririmbyikazi abenshi bavuga batararimba neza cyane gose, afite ijwi ryiza. Of course uyu muririmbyikazi turamuzi ku ndirimbo zitandukanye, indirimbo nziza mwagiye mukunda. Bona yuko Ines Hagel yagaragaye mu ijoro rya rikeye ari muri studio ariko arakora igikorwa, bivuze ngo vuba cyane gose very soon Ines Hagel agiye kurekura indirimbo izo imeze neza, maze abenshi bazoshobora kuvuga bati ni indirimbo iryoheye ugutwi, iryoheye n'amasanamu. Of course yes, izo nizo nkuru nashoboye kubatororokaniriza ganira Akiwacu Music kuri uno munsi. Mu gusozera ndagutumirira gukurikirana indirimbo y'umuririmbyi ariko araza ariko abikora neza cyane gose. Ni umuririmbyi azwi ku izina rya Lux Vevo canke Lux Badman, bona yuko aherutse gusohora indirimbo yise Ndagukumbuye. Ni indirimbo yise Ndagukumbuye iri ku rubuga rwa YouTube, ushobora kugenda ukayiraba ukayiryohererwa maze ukayumviriza ukanagira n'icyo yivuze ko ukayisangiza n'abandi. No mpeti rero Lux Vevo, bona yuko na wenyene ari umuririmbyi afise ijwi ryiza, afise kazoza keza muri music industry ya +257, ndetse azoshobora kugenda yagura karere, ukabona yuko umuziki wiwe uzoshobora kugenda ukura abana bariya bakawumenya. Of course ni Lux Vevo rero ubona ko aherutse gusohora indirimbo yise Ndagukumbuye, ije ikurikira iyo yasohoye yise yeye. Of course ndabakunda cyane, bangita Jefferson Barwick Ed Horse cyangwa bakanyitaga gusa bikwiye. Inyuma yayo bari kumwe na N G M dukore. Je vous aime beaucoup, ciao ciao, hasta la vie, bless.